Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Mariko Mweranda. Yesu n'abigishwa biwe bagenda mu bigwati vy'i Sezareya Filipo. Mu nzira arabaza abigishwa biwe ati, b'abantu bagira ngo ndinde? Baramwishura bati, bamwe ngo uri Yohani Batista, abandi Eliya, abandi nabo ngo uri umwe wo mu bahanuzi. Yesu arababaza nabo ati, mweho ku bwanyu ndinde? Petero abariwe avuga yishura ati, uri Kristo. Araheza arabihanikiriza ashimitse ngo ntihagire uwo babibwira. Hanyuma Yesu atangura kubigisha ko umwana w'umuntu abwirizwa kubabara menshi, agacibwa n'abashingantahe n'abakuru b'abasaserdoti n'abigisha, akicwa, hanyuma akazuka hashize iminsi 3. Kandi ivyo yabivuga atagukekeranya. Petero amwihereranije aja mu vyo kumutonganya. Yesu rero arahindukira arababigishwa biwe, araheza akankamira Petero ati, viruhande wa shetani we, ivyumviro vyawe si vy'Imana ni ivy'abantu. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu gisomwa ca mbere turabandanya tuzirikana ingene inyuma yaho Noe atabarukiye agakira isegenya, agaheza agahereza Imana inkuka yo kwikengurukira. Imana igahimbarwa gose ikamuhezagira. Mbere turumvise yuko uwo muhezagiro wasesekariye ku kindi kintu gikomeye. Imana ikamera nk'iyigize irema rishasha. Mwumvise ingene Imana isubiye kuvuga nka y'amajambo yo mwirema rya mbere kuri Adamu na Eva, ikagira iti nimurondoke, mugwire, mwuzure isi. Imana iragabira ivyo yari yarokoye mu isegenya, irabigabira Nowa nabo mu muryango wiwe. Mugabo ikabereka yuko ari isezerano shasha bunze, nayo iremye ibintu bishasha, ishaka gutangura ikintu gishasha. Nubwo womenga icaha, cane cane icaha cyo gukora amaraso, cari cabaye nk'igitoba irema ry'Imana. Imana ntitsindwa, yamishaka hajyanye n'umenga twatsinzwe gusubira gutangura bishasha. Tugire Kristo. Aha niho dutangura mbere kumva ubuntu n'imbabazi z'Imana, bitemera yuko twohona tugatikira tukazimangana, ikamiza kuvyura umuntu igatangura bishasha. Imana irashaka gutangura bishasha. Aho nyene wibaza uti vyose karabaye vyarapfuye nta kikivamwo, Imana irashobora gukuramwo ubuzima bushasha. Izo himbi vyerekane mbere mu kindi kimenyetso gikomeye gisiga ubwenge, gushikaho yemera gutanga umwana wayo kugira ngo muri wewe hame hatangura igishasha kumwe nayo. Igihe cyose tuza n'umutima wigaye, tukikubita ku nyundo z'Imana mu isakramento ry'ikigongwe, dusaba ikigongwe Imana, tuba dushaka yuko Imana isubira gutangura bishasha. Tuba twase yuko twitwa ba kansuraheba. Mu Kirundi iryo zina ririho, kansuraheba. Uriya wapi? Twarahevye, nta kikivamo, nta n'inkono y'itabi yovamo. Ku Mana nta kansuraheba ariho, kiretse uwo nyene ayankiye gose, akayankiririza, akayimizira zose iwe. Urumva ngaho nta kw'Imana iri bubigire. Ni bisa na ca gicumuro cyo kuri Mutima Mweranda. Aho Imana bishobora gushika, Imana yaraciye bugufi, mwimwe Imana yicisha bugufi imbere y'umuntu, gushikaho yemera yuko aho umuntu ashize urube kwidashobora kurengana, aho umuntu aciye umurongo utukura kuri yo ntihata. Gusa iraguma iguha ibimenyetso
byo kuguhamagara no kukubwira ati nguma ndodora, niwugurura ndinjira dusangire. Hari ikintu rero gikomeye kuva Imana ikirema yashize mu buzima bw'abantu, igaheza igasubira ikabibutsa iti mugabe mwiyame kugomba gusubira gukora mu byo nakoze. Gusesa amaraso, mwumvise ingene Imana ibihambara ko gose, ikagira iti mwiyubare mwubahe amaraso, umwe wese amenye kubaha amaraso ya mugenzi we. Imana ikihaniza hakiri kare igicumuro cy'ukwica no gusesa amaraso. Aya majambo turakwiye kuyazirikana na cyane cyane muri ibi bihe umenga gusesa amaraso womenga ni ibintu bisanzwe. Abantu barasesa amaraso bagira ngo bitwaje imvo nyinshi, mugabe Imana ikagira iti nta yindi mvo yo kwirinda gusesa amaraso nukubaha igikogwa kirema ry'Imana. Bisanze umuntu ashesha amaraso ni nkuko abatutsi Imana akayibwira ati mukamuri kijuju ko warazanye mu buzima uyu muntu, reka ndamugukurireho n'ingoga. Nakakengere nakagaye ku Mana kadasanzwe. Bimwe byose twitwaza nakagaye nagakengere ku Muremyi, nugutuka Mana Data usesa amaraso y'umuntu, nugutuka Mana Data Muremyi. Ivyo bintu tuvyiyame gose mbere no mu vyiyumviro vyacu. Hari igihe uzumva umenga biragombye guca mu vyiyumviro, kumva umenga Imana yo gukuriraho naka akugoye, akuzibira, yanka akakujamwo, sinzi yanka ubwoko bwawe, ivyumviro vyawe canke oya, kuko icyari kirarengeye ico ciyumviro cawe, icuri kirarengeye ivyo nawe ashobora kukwibazako. Dusoma Mukama kugira ngo ivyo bintu asubira bitwumvishe gose mu mitima yacu. Turi mu ntara zikirimbiramwo amabi menshi, umwijima mwinshi w'intambara w'injyane, bikadutuma tutacumva amajambo y'Imana nkaya. Kamenga ngira ngo bamwe iyo bashitse, kuko twese turitwaza ijambo ry'Imana, hari nabaza kwica ku izina ry'Imana. Jewe Imana yamaye ubutumwa bwo kukwica. Geze kubona filime y'abantu bica umuntu bagaca bamuhezegira bati umutima wawe ntugende ku Mana. Ninde yaguhaye ubwo butumwa? Nta Mana itanga ubutumwa bwo kwica, kuko Imana ntiyisubirako. Iba yaratanze ubuzima, Imana ntiyikontredisa ngo igaruke gusubira kwica ubuzima. Ariko kandi tuvuze kwica ubuzima, murabe ibi buryo bwinshi buhanitse bwo kwica ubuzima. Murabe ingene abantu bashobora kwicana hagati yabo, bapfa ibintu byinshi, bapfa amatungo, bapfa intwaro, bapfa ibihugu, bapfa amoko, bapfa urukoba, abandi bapfa amatungo, bapfa amatongo, abandi ugasanga dupfa ibintu byinshi, abandi ugasanga nizigo n'ugwanko ku wundi, nk'abantu baha ishano abana b'inzoya. Ntiri umukure ko n'igiti cy'inyamangu ugiye kukijya, ukica uruyoya, ukica igitambambuga, ushaka iki? Ugahishano, ugaha uburozi, ibi byose byo kwicira umuntu hejuru, ushaka iki by'ukuri? Ushaka iki by'ukuri? Kubona umuntu adashobora kubona umumarayika mu gitambambuga mu ruyoya akagomba kugwica, mugabo haba harimo n'izigo kumbura ushobora gusanga bafitiye abavyeyi biwe. Ivyo byose biriho, kandi ugasanga byengeje mu bantu basenga, mu bantu twaba twicaranye ngaha. Ijambo ry'Imana rikatwereka mbere riti ntimubifatire ahantu hejuru kure, bifatire mbere muri wa mutima mubi, inzigo, ugwanko ugirira wundi, kuko rushobora kuduga, rukaza ruraduga, rugateba ruvamwo ingingo y'ukwica. Twibuke vya bintu byose by'abantu bica, batunzwe n'amaraso, baronka amahera menshi mu maraso y'abantu, bakora amadiri yo kwica. Babantu bose bapfa nitumenye irengero ryabo. Twibuke babantu bose bapfa bakanigigwa mu mbanyi z'abavyeyi. Abantu batunzwe, abaganga batunzwe no kurya amaraso y'utuyoya, vrema nta soni.
sinzi ikiyago cy'umupatiri n'umudokteur umuganga akagira ati pati mutwagiriza ibicumuro bitari byo ntabaraba umuntu abari amazi nyene wotwara kumugategesha muhira umuceri n'isombe ukajya nka hash dezo we warize uraza ubwenge ijya ni hash dezo tuje muri shima ni hash dezo amazi docteur amazi wewe ntuzi ko wabaye amazi ajya amazi yo bayasesa tuba dufise umudokteur uyu munsi acarakanguka twiyubare abantu twica kubera inyungu zacu umuntu yaruguyemwo umukobwa yatwaye inda atayishaka cyangwa umugore agaca agenda akica agakurayo ivyo bicumuro mbere biri mu bicumuro bihanitse ngo bihamagara uguhora kw'Imana twica na dusubira kwikinzira karengane tugire Kristo abantu mwibaza yuko mwica ngo murakuye ingorane ubu kwezi ingorane utazopfa wiremuruye nukuri kose kwica inzira karengane kwica aninosa umuntu atanica ariko arakugira bihagurutse Imana kandi ukaburimwo nturye ngo usinzire ndagusabira kutaronka itiro rego cyane ntiwambara ikoti wumve kuri mu ifresher uribure ubura amahoro kuko yose amahoro no kwihenda kandi burya ntawe ugira amahoro yarasesha amaraso y'umuntu canke acayama mu miziki myinshi canke akanwa kamogi akanwa itabi akanwa ibiyayora mutwe akanwa inzoga nyinshi akamamugwamo kugira ngo ryajwi ry'umuntu riri muri we ntirize kumubwira riti mwene wanyarihe ryajwi ry'Imana ntirigaruke Tusomukama ngo yamadukingira amashano nkayo ahamagara uguhora kw'Imana ariko Imana ni Imana birashaka gushuga sanga warakoze ibintu nk'ivyo cabugufi usaba imbabazi umukama kugihumeka aracari hakaryo n'Imana ikubwiye iti kanguka kuko n'Imana y'ubushobozi bwose Imana y'ubushobozi bwose igihe icicaye ku ntebe y'imbabazi profita garukana umutima wibuke yuko ikurindiranye urukundo hataragera ko winjira mu gihe cy'urubanza kandi birashoboka hari abantu benshi mwugaranywe murahendwa ngo nimuje kwirega ngo kuko bo bumvira ibintu ngo apatiri bafise politike ngo bazobumvira ibintu sawa uryamane ngaho tuzora biyurutwara ngo rucumuru kandi ushima mbere sinagenda nakure kurira kuko rajiwe naho noba narabikoze nta kigongwe nshobora kwiha kwibwira ngo ndasenze ndagiye mu cyumba ndasenze ndavuze ibisabisho ndafashwe nkajugumira hama ngo byamvuyeko harakenewe ingingo y'umukama tugire Kristo muri buka Dawudi ahejeje kwicisha umusirikare wiwe cyagihe atwaza inda umugore w'uyo musirikare agaca kina amacenga hamura amacenga yo mu ntwaro akakinidiri agaca yicisha umugabo w'uyo mugore kuko yari yamukuye ku rugamba ngo atahe muhira byitwe ko yatashe muhira bajyamanye ku mwana ari uwo mufise wiwe mugabo mufise Imana ikimushiramwo kudashaka gutaha muhira kati mwami noja kuryama muhira kujyegwa n'umugore wanje abandi bariko barapfa ku rugamba amusanga yaraye kumwe n'abanyeza mu biwe ku mwango aramuboreza iyo nkuru murayizi aramwicisha amurungikana ikete kuwa komanda urugamba amubwira ati raba mumushirahana urugamba rukaze muranse aso hama muce mwigigwayo baheze bamuheraheze kandi bigenda gutyo nyene uko babipanze
kandi igihe bayipanga kuki baza ngo Imana ntibabona. Niho rero mu nyuma Imana yamutuma ku muhanuzi Natani iti genda umubwire uti wibaza ko ivyo wabayemwo atawakubonye, wishe kandi uciye wiba n'umugore w'uwo wishe. Imana iramubwira ibintu vyinshi Dawudi yari yugururiye mu muryango wiwe. Hariho ivyaha iyo tubikoze bitagarukira gusa kuri twebwe, bigenda birakurikirana amaraso yacu yose ahari, kuko n'amaraso yacu tuba twahamagaye kubuhumana, tukayihamagara kububasha bubi. Imana iramubwira ingaruka z'uko kwica yinjije mu muryango wiwe. Dawudi murazi ko umuhanuzi Natani yamuciriye akagani k'umuntu ngo yari afise agatama kamwe yari yatunze, n'undi yari atunze intama nyinshi, amagenderwa n'umushitsi, hakubaga muri izo ntama nyinshi yari afise, agenda kuri kagatama ka wa muntu aragafata ku nguvu, abariko abagira abashitsi biwe. Dawudi aracataruka hejuru ati uyo muntu akwiye kwicwa, kwiye gufatirwa ingwingo. Yamenya ko ariko aragwicira, tuwo muntu ni wewe. Wewe uri umwami muri Israeli, yaraguhaye abagore benshi beza, ugafata ugatwara umugore wundi ukagira ko gaca umwicisha, wibaza ko Imana itabibonye? Dawudi arigaya, arambara amagunira, arasaba ikigongwe, ariko ntivyagarukiye ku bushobozi bwiyo yokwibaje ko afise ati bwo gusaba ikigongwe. Byasabwe ko kandi n'ubundi Imana isubira guhagurutsa umuhanuzi ati genda rero umubwire ijambo ry'ikigongwe, ndakurungikanye rindi. Abantu mugomba kwibwira ikigongwe. Nivyo Imana iragira ikigongwe, mugabo urakeneye kukibwirwa n'ubundi ikurungikiye kw'izina ryiwe. Na jewe nacumuye genda ikarungika uwundi musaserdoti kw'izina ryayo akangirira ikigongwe. Sishobora kwerekera ibicumuro ngo bikunde, n'ubwishime n'ubwibone. Wewe wakwica udafise, wamaze kuba umucumuzi, hama wibwire ko ugiriwe ikigongwe. Biragusaba guca bugufi, wundi akakuvugira ko waronse ubwo butumwa waronse, ubwo butumwa ku buryo bw'inema y'Imana n'ubusuku bwa ihaye uwo muntu, genda. Kandi yari umwami, yari umuntu ahambaye. Rimwe naregeze gutangara batunganije turi mu seminari umwanya wo gusaba imbabazi Imana, tubona musenyeri simvuga wari we arahagurutse agiye gusaba ikigongwe umusaserdoti yatiye. Kandi byashaho bya mupatiri n'ibicumuro vya musenyeri bihava bimumena ugutwi. Umupatiri yatugiye ati naramwiregesheje njugumira. Ni nk'igihe nibuka mama wanje asaba ati pati ndashaka kwirega. Ni wewe wirega kuri jewe? Ntatse kubimwankira, mugabo ndibuka nti si ntanga ivy'iwanje, ntanga ivy'umukama. Uko guca bugufi niko kwama kudukiza. N'uwo wese yarashikiwe n'icyaha gikomeye nk'icyo, akazirikana akagaruka kumana n'umutima we wose, agasaba imbabazi, akagabanya, agakura ingaruka nyinshi zakagaye n'agakengere ku Mana muremye. Ndabasigaranye rya jambo rya wa muhinguzi w'ivyesa agira ati amaraso ni nk'amosozi y'Imana, kuyasesa no gukora mu jisho Imana. Ntugakore mu jisho Imana. Kubaha ikiremwa muntu sivyo muri ONU, sivyo muri rya ntuzenya iraba ivy'agateka kazi na muntu. Oya, ni ingingo y'Imana, ni ingingo y'Imana. Umuntu akabigira ati kubw'icubahiro fitiye Imana, naho nawo arabi wacu bakoranye bakagomba kubinyemeza ko nkora amaraso. Pas du tout. Mufuma mutwara yiwanje
hako mwokoresha ikiganza canje amaraso y'undi. Ushobora gushika ngaho nabi wanyu gahagara imbere yawe ukabwira uti pas du tout, ntibibaho. Kubera iki? Kubera icubahiro c'Imana kiri muri jewe. Came kibatwikiriye, came kibakoresha, muheze mukorera ubuzima hagukorera urupfu. Amen.